wa muntu yafata Kercy Kunguvu wa muntu Kercy yavuga wa muntu nyene novuga yuko reka tuvuge byinshi kuri kino kintu wa muntu yafata Kercy Kunguvu niwe twagendeye yamufashe Kunguvu bisigura yuko ni kwemerera ikintu umuntu akaza gukurura mu geto yawe paf ukacimushira mu geto bro ugufata Kercy Kunguvu vyagenze gute muri we vyatangwe gute na cyane abantu bariko baradukurikirana wumva ukuntu vyagiye biragenda ko mara situation yagira bandanya Kercy mwahuye gute mwamenyanye gute so ivyo nivyo twifuza kumenya muri no mwanya bro nyene kandi cyambere na mbere cyo abakunzi ba Kercy n'abakunzi ba Star TV cyambere no banza kubasaba kwanza manze mungira imbabazi kwanza byabaye tu byarashitse bro. Hello my people, hello my family. I'm Star Boy. On the mic, I'm Star Boy. Order from Star TV. I'm Mr. Recorder. I'm Mr. Meat. I'm Mr. Kimararungu. I'm Mr. Love in Town. I'm Mr. Ubeshi. I'm Mr. Home. I'm Lift. I'm the #1 presenter like to support everybody in our country. What you want me to be is not what I am. Instead, I am what my God want me to be. Now in Star TV, dufise umutumira dasanzwe ode from Burundi. Uko biri kose nibaza yuko nagwa ari for the first time tumubona mu bwa Star TV. Nibaza ko ari incuro nyinshi zitandukanye ndetse hari n'abakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi ba filime zani wacu mu gacu Burundi bamaze kumubona henshi atandukanye. Nawe twamuzanye mu bwa Star TV. Reka tumuramuze twongere tumwakirana igishika kidasanzwe. Nimba umukunzi wa Star TV mwakirana igishika kidasanzwe. Mu kumwereka rero urwo rukundo jya muri comment ubwira icyo uvuze kuri kino kiganiro tugira dukore ikiganiro kidasanzwe na gato kandi gifite icyo kivuga kuri twese. Papa welcome. Umeze neza? Safi sana. Uko freshi? Safi kabisa. Ubwana no munsi wagabanije? Nabaye nk'agasuguru man. Ariko hari abantu bakunda ubwanwa bwinshi cyane. Barahari. Kubigeme cyane sana. Aro mumaze gukundana gakunda ubwanwa. Aha n'ubu maze imisi bankati. Ko nabugabanije. Bisigura uwo mugiye mu rukundo ufise ubwanwa maze kubukura mamuhebanye. Je rero mfise ubu shida. Azongera kuvuga nariko bwameze. Aho uvuga ati bukure ningoga kugira dusuye kuvugana. Okay, karagaciye mwaramusaba kunzi ba Star TV hama tubandanye n'ikiganiro cyacu dufise byinshi dushaka kumubaza dufise byinshi dushaka kuyaga nawe ndetse n'abakunzi ba Star TV mwicaye muri maso kugira mushore kumva ivyo tuko turayaga. By the way reka rero amusaba kunzi ba Star TV abasuhuza aho muri hose mwese muko muradukurikirana hama tubandanye ikiganiro cyacu. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Star TV. Nenda bakumbuye sana hari imisi myinshi tabonana. N'abafise inyota kandi yo kongera kuvugana namwe. Big up sana. Okay, big up sana abakunzi ba Star TV muko muradukurikirana. Numwe mu bantu bakomeye cyane tumaze kubona aje nyuma y'abaririmbyi bakomeye cyane cyane bavuye mu mahanga. Idirwa zironka nyinshi cyane papa. Duhereye kuri ico nyene. Ni zimwe muri diri mu ba star bakomeye cyane bavuye mu gihugu cyo hanze cyanye hanze y'igihugu cyacu Burundi maze kubona kenshi ndetse wambaye unaberewe cyane. Nicyaye ikintu rusha abandi bro. Bro ntacho dushije abandi. Gusa ubuntu no bwizigirwa to. Hajya ngo nta wova hanze afise akanoti k'akadolari mu sakoshi usanga wadokoye. Wapi. Bamwita Christmas. Beshi imbere bava hari afise n'amakuru bazinyene katari bijyanye. Baza babahaye amakuru. Yego. Ote kuno musiko turakubona muri Ihuriro TV. Muri Mario series. Akanoti turakaronkura gakorako cyanye ni kuku brandinga gusa. No ntabwo ari ku brandinga gusa. Nibaza ko bijya n'umuga wanje. Mani mba munzu nyine ndi amafaranga ntabwo nkiba muhira. Sinaja gukora ibintu byaguze. Bisigure ko akanoti barakaguha. Yego. Mutama amishi ari na Jojo. Wiba. Ntacho batagira nyene baragerageza. Kuno munsi muri Ihuriro TV dufise ba Chris babiri. Yani Chris 7. Chris 7, Chris Mamesi. Yes, ko biri kose mu bwa Star TV murabona turi kumwe n'umuhanga cyane mu gukina amafilme ndetse no kuraba security z'abantu bapana security zijya z'aba city cyangwa abazamu za security nyine muca muzibona bodyguard bodyguard babantu baginya manyinshi cyane of course
ngo akaruko bugari ngo kuri wewe ngo nibisanzwe sana siblaga aho numbeshe uri umuntu nk'uwo udafise akanoti ni kuri ntubaho je madame yitegure vraiment ego uzora umubwira ati cumba karuko ubukwiye abana ku ruhande je by'abana je sizo biraba wowe uzosumira abana kwabo nanje ati je nanje kwanje ndo akaruki wanje ndagakeneye yeah oke ko biri kose kazima biba ku bapapa bitaba ku bagore kuko iyo biba ku mugore ukaca umugabo ujya dukeyi ugacuzana umudamu akubita ikiro cyose uri umugabo havu usanga utasoma urumva shumwe ati rero nimba bakureze nabi ati ngani bishoboka ari bikunda ariko kubera wewe kubera ari wewe byakunda kamwe nje ndabirondera sana nje wozovuga ati nje ndabirondera je ntungore tani ivyo nshaka okay uko biri kose abakozi ba Star TV muramubona nta kibazo ngo mubaza muri commentaire nimba mwifuza ko nzoga kugira nshobore kumukoresha ikiganiro rero nawe reka tuvuga ati umwe mu batipe novuga yuko tuje kuri sije novuga yuko yanzanye kugira nshobore gusura no mutipe wa muntu yafata Kercy Kunguvu wa muntu Kercy yavuga wa muntu nyene novuga yuko reka tuvuge byinshi kuri kino kintu wa muntu yafata Kercy Kunguvu niwe twagendeye yamufashe Kunguvu bisigura yuko ni kwemerera ikintu umuntu akaza gukurura mu geto yawe paf ukacimushira mu geto bro ugufata Kercy Kunguvu vyagenze gute muri wewe vyatanguye gute na cyane abantu bariko baradukurikirana wumva ukuntu vyagiye biragenda komara situation yagira bandanya Kercy mwahuye gute mwamenyanye gute so ivyo nivyo twifuza kumenya muri no mwanya bro nyene kandi cyambere na mbere cyo abakunzi ba Kercy n'abakunzi ba Star TV cyambere no banza kwasaba kwanza manze mungira imbabazi kwanza byabaye tu byarashitse vraiment byagenze gute Kercy mwahuriye he yakubonye gute bo Kercy yansanze ndi muri tournage nari muri shooting ya filme muri ico gihe wari kumwe nani twari kumwe n'umutipe yitwa Nyama no director nawe akaba n'umu cameraman ko turakora filme nyene Kercy arazana asaba ko namushira muri filme kugira muri filme ndabimwemerera ndamuha nimero kanje kugira azondondere nyene arazanye aransanga mu geto nyene araza kukuraba kubera mwahanye gahunda yaraje kunda kwa kwanye gahunda iyo gahunda mwahanye yari kuza kugira kine canke yari kuza kugira mubonane mupanga karere na just kwa kuza kugira ndamwigishe byinshi bijanye na filme umwigishirize hehe mwigeto araza yabwirizwa kuza homba kwanza ko sije namuronda no abwirizwa kundondera ariko mwari guhurira mu kabari aya mukabari ntanyigisho batangira mani nawe hariya ni kubita inyigisho y'icupa hariya ni inyigisho y'icupa yo gusomesha muri make bimaze gushika uko arashika mu rugo Kercy Adnette navyumva nyine nanje turazitora abahungu birago byarashitse uracumura uravuga ati je aha cangaha gusa nyene mu mbabare nyene byarashitse nyene yarameze neza cyane ntago yarameze fresh mani urumva abatarabona filme basimbire kuraba suko none yejeje kwa acting bro ni atari ntago ari ivyo bava bakwanka wabasheri bawe bava bakwanka wabasheri bawe bave bibaza ngo zarabaye nyene zarabaye ariko muri filme zarabaye muga muri filme igari filme aho wasanga sheri wawe atumvije ikiganiro cyose akacavuga ati utanumvirize ukiri hajya turumva byarashitse tutaravuga ko ari filme sheri wanje ndamuhevye ntuzosubira kuvugana hari muri filme filme vraiment kandi mwabonye filme nziza cyane filme nziza cyane vraiment kandi ikoze ku buhinga busobanutse kuno munsi kiganiro novuga ariko twakoranye na Kercy Kercy yarambwiye ati hari abantu bamwe nafashije muri filme zabo ariko narabakeneye nanjye ugira baze kumfasha ariko ntibashoboye kuza nubibaza yuko nawe umunsi muzotangura gukina ivyawe uzova hamagara abantu ntibaze nivyashika ntibaze uzokwitwara gute canke wowe umaze gutesta ukavuga ati reka nje mu vyanje vyapfiriye hehe n'icyaho ubona kibuze kuri Chris Mohamed nibibazo bingahe bishika bingahe bitatu bo just jewe ukuntu ninjiye muri filme nagiye mfite target yo gushika kure ko ndabikunda kandi abifata nk'umuga wanje rero ko ndabifata nk'umuga wanje ndamaze gutegura vyinshi ndamaze no gufasha vyinshi novuga ko benshi dushobora kuba twafashanije bibaza ko nshobora kuba nkiri muto cyane muri filme
bakibaza ko bariko baramfasha mugabo ko ari gufashanya kuko kijya bari babuze je nari ndagifise rero ubwo nanje hari abo nakeneye ndabarondera ntibaza mugabo je sinzohagarika intego yanje nzobandanye kuri no mwanya ndabura vyinshi hariho ndafise ikibazo c'abakameramani hari abo twagiye dukorana nkabaye ivyuma bakangambanira kandi abifise jewe habaye ivyuma bakangambanira kugira dukorane nkasanga ndabafasha ivyuma kugira bakora ivyabo nanje bazutse kumfasha ivyanje bagaca bagenda bagakora ivyabo ivyanje bakavyibagiye gura ndafite nka filme zitatu zose zapfuye kubera abantu nizeye twizeranye nanje narabafashije ko narabahaye bimwe badafise mugabo nanje yo kubona ko ari cyo namariye ubuzima bwabo zo bigeze babona kuri no mwanya rero ndagira ikibazo navuga ko ngira ikibazo cyane cyane c'ivyuma muri no mwanya ntabihari hagira ikibazo cy'umuntu ashobora kunkorera filme ya nivyo abakinyi nabo nibaza ko baje tugira dukorana uzobona ko arico namumariye nibaza kazomfasha okay nibaza ko ari uko president we yavuze ijambo rivuga ati reka manenda badugirize turi kumwe twese birashoboka uzoshaka kwikorana bane bama uzoshaka kwikorana amenye ko azimiye uzoshaka kwikorana yemwe amenye ko azimiye uwo ni son excellence umuvyeyi wacu nyene cyubahira niwe yavuze rino jambo uzoshaka kwikorana amenye ko azimiye bisigure ko bavuga ati fasha warafashe twese twarafashe kuko twese turi ngaha kwera twafashijwe ku bantu batakumva reka ndabumvishe kandi nicyo ujyanye n'icyubahiro wenyene kivugo ngenderwako nama ndabwira nti turi kumwe twese birashoboka uzoshaka kwikorana bane bama uzoshaka kwikorana amenye ko azimiye none tuzimire tubona none kandi ari gufashanya mu buzima no gufashanya mu buzima kameme no gufashanya nyine cyo bahira urumva cyamba vuze ushaka kwikorana arazimiye gusa rero na Kercy twarafashanije yaranyemire kandi kazomfasha kandi amukeneye muri filme yanjye atagufashije kaze mu bivuze ndabivuze so uko biri kose nawe ari mu bantu novuga ariko aravuga ati hari abantu benshi nafashije Kercy tumaze kumubona mu filme menshi cyane ashoboka kwa Ribati twaramubonye kwa Baberi n'ahandi henshi atandukanye kwa Basami so nibaza yuko rero kuko utumvikana ko gufasha umuntu nawe ntagufashe ntago ari vyiza ariko ikintu cyose dukwiye kumenya iyo ufashije umuntu atagufashije tuze tureke kujya imihari ntaco ariko uzosanga ngira imana izocica mu bandi hamayika cizo nzira zayo ya je ndizeye ko je nzoshika ndavyice cyane twatumaze imisi tubona ukora ibiganiro wari wahindutse umujournalist cyane no biracyabandanye bo atanga kanyoni katagurutse nikamenyo vyeze uragerageza ukagerageza nabiri wasanze vyeze hariya cyane wasanze bitarera bijya ntivyoroshe man aho mubaho aho ko gusa nzogerageza kandi sinananirwa sinananirwa bisaba wongera utanta make nzosubira nongere kandi mbonye bidakunda uzocuguma amafi ningumina muri filime no kuyagararira inyuma y'umuntu nafisiye maremare iyo no tukayibona uko biri kose reka tuvuga ati gufashanya muri gwa rukundo byose bizogenda neza cyane ariko ivyo biba muri filime sometime ntago usanga wabikoze vya free nyavyo oya man gani filime nyene gakoroka bwombo oya ico cyumvira nico twa tunafite mu mutwe aya bijya nyene ntiwigera ukora bwombo wapi ani je sanzwe n'undi n'umuntu itekerereje man kandi burya rero attention abantu batekereje ukavuze ko utekereje abantu baraza kukumva ukundi kubera ko abantu batekereje usanga ari abagramisha oya man urumva gutekereza biri different jewe sintekereje ndi ku kazi tufatiye kuri kajya kazi je mba nkora nta kimenyane je mfise aya n'umujama muramutsa ko akazi karangiye byaheze bijya atarizo nkirimo aho urumva ndi gramesha sana ndimesha sana ndarenze ahubwo ivyo ivyamenyo bija ku ruhande mugare mu buzima busanzwe ivyo byo kurya inkumi imana cewe sivyo rimwe aya mani je sivyo nukoroka bwombo bonyica kizimba mani fise umusheri mani arakazi ubusiga mufise ndi nawe urinda wemera kuri ndamwemera vraiment none uzamutuzanire cyaye mukoroke bwombo tuhari twasanga twabahenze twasanga twabatuburiye twabakiniye filime n'ubundi ushaka ngo ni filime kandi yagerega mwobesha none kubera iki iyo bibaye bijya bintu abantu bafata bakifuka amashuka ugaca banyagaza intuzi nyamashuka gusa
bro yani secret za filme bro hariya mwambaye amajenisi mukatubesha ngo mubirimo kumbe ahubwo nibaza ko nigufuriza baziriko harimo atokwemera kurunga ikazi yuko ugiye gukora bijya nka je ndagusaba urusha man atari umukunzi wawe tumwitege muri filme cyangwa asanzwe ari oya umukunzi wanje ntari hafi iyo muri kumwe bameze gute na cyane ko tumenyera abigeme bari kumwe n'abahungu basohokana bakope agahanguza usanga nyina vyimba abona umengana umuntu wataye iyo muri kumwe umukunzi bameze gute tumumenera ubu twa turyohewe nyene nawe nyene kandi bameze muri gutambuka muri kumwe turishima sana vraiment gombo Okay, my name is Star Boy all day from Star TV. Turi kumwe na Chris Mames. Ihuriro rimeze gute? Fise umusheri yitiranwa n'umugore wa Fizo. Yitwa Kimana. Nagwa ari edit 16 ariko. Nagwa ari edit ushaka Fizo ngo. Usanga ari mu diaspora urinda wemera. Fizo ngo bite? Usanga ari mu diaspora urinda wemera kuri kamera. Ninda nemera kuri kamera. Man, twemera wa diaspora. Yagiye se. Aho busanga ari muri Kongo mbere. Ne muri Kongo ntumva ko ari mu diaspora. Muri Kongo. Umuntu wese avuye mu gihugu cy'u Burundi akaja ahandi. Nanje igemeruka mu Rwanda nari mu diaspora. Wewe. Bro. No mu diaspora? Nta dolari twasangiye nabonye. Aya. Naye ni maka cinzana amadolari. Nawe uri kuzana makima. Mu diaspora nujya umuntu abazanye inoti utamenyerenga. Wagarukanya amarundi. Wagarukanya amarundi. Ntawe nabonye twasangiye amarundi. None nari kugukura hawe wewe kuburi muri bwombo. Twarasangiye make. Twarahuriye hari ahandi urahibuka hariya twahuriye twarasangiye. Yes, of course, ni Chris Mames keep supporting guys. Do supporting ivyo wacu, do supporting ivyo wacu mu Burundi. Haja hanu mbega aho rucisha jama interview ni he? Kuri Africa TV. Kuri Africa TV. Africa TV. Africa. Yeah. Africa TV. Unavyumva ukuntu bavyandika Africa. Abeshi bakunda kuvyitanwa cyabo bibaza ko arya yindi yahariye hakurya ngo kama ngo ni Afrimax ntabwo ari Afrimax ni Africa TV. Africa. Harisa XA. Ni yereza. AFRIXA. Africa TV. Tunamenyesha kandi ko dufise indoto inyuma y'imisi mikeyi yo nama film agiye guca. Filme zigiye guca ko na nyinshi mbwa akaba hagiye ko ijya cyano ijya novuga ko ijya ni novuga kari yo muri company ndimo. Mbwa agiye kubaho inindi cyano yitwa Chris Mames TV. None urindi ikigamana. Vuba cyane. Cyangwa uyite Chris Mames Films. Yeah. Check Chris Films. Yeah, byose ndaciga gusa nibo bidasigaje n'ibibori bide desomene. Rero moyo muri tegurira ko kantu. Ama diaspora agira ko libara. Ama diaspora. All the way from Akimana. Sinabikubwiye ko ari mu diaspora. Akimana leta franga tufanye promotion. Leta franga. Yes, of course turi kumwe na Chris Mames kuno musi novuga yuko ari muri Mario series. Baza kubona umutipe WJ yafise poitre nini ngana guca. Nkiyo nari mfise kera nkiri umwana nkiri Mario series ni nyinshi tuziko zasohoka muri no misi. Ariho Mario series, ariho Pastor Mbaruso guca kuri channel ya Berndoayo. Aho ndimo. Aho ndimo. Ariho Sugar Daddy. Wini wari Sugar Daddy? Ni wari Sugar Daddy? Oh yeah. Nabwo yari jeyo. Mana sindubaka. Nturubaka. Naje sindubaka. Nawe nturubaka. Umusheri nta uhari. Warabuze amatafari yo byose. Oya? Sinabuze amatafari. Shaye wabuze ibiti. Oya. Nabuze moyen. Kugira nshobore kugura amatafari. De déplacer. Okay. Nagenda kwa kari mu de déplacer. Amatafari ivyo biti kugira nubake. Je navuze kubaka. Ariko wande bizagenda neza. Navuze kubaka kuzana umugore man. Je mfite urukundo ndumuhinde man. Abaye rero nta biti sinze rero izo ntuza muzozigira izo feelings aho muzozigira ko arukundo rw'abahinde bibera mu ishamba naho batawuni. None si wose wazuje tugenda mu ishamba ntari dushugwe. Tuguma dukora naho. Sawa. Andika Africa TV. Appelez des semaines. Go to subscribe on Africa TV. Go there from Burundi. Dukore subscribe kugira tubandanye gushigikira ikogwa vya Chris Mames. Very soon aratumenyesha. Nibaza yuko nzo buwa mbere kumukoresha ikiganiro kugira atwidondora tubwire nyene Chris Mames nibiki bimeze gute mugihe azoba yuguruye nyene urubuga ruri kwizina ryo wiwe. Sivyo none bakunze ba Star TV. Dukunda iterambere kuko muri filme no bavuga yuko tuko turatera imbere. Cyane gose. Nabantu benshi umuntu wese yumvira gukira vyo agakira filme agashira ku rubuga rwiwe kandi ugasanga arateye imbere.
yo akajambo kanyuma gusozera abakunzi ba Star TV bakora dukurikirana niyahe message wobohereza igenda itumbira abakunzi ba Star TV bakora dukurikirana ndetse n'abakunzi ba filme ndundi n'aba boss bari hanze baba diaspora yo baje mu Burundi baba bifuza umuntu aguma barindira ubuzima bwabo hariya nyene bodyguard bon ico nababwira abakunzi ba Star TV abari kumara dukurikirana ko no mwanya nabamenyesha ko ibikorwa bihari tuko turakora mudu supporting mudufashe na ntituragira aho twishikanye ha cyane kuyo twovuga ngo turishoboje muri no mwanya vyinshi turacafise ivyo tubura no kuvuga ababishoboye badushiremo imitaye turashoboye abarundi turashoboye nimwihutire kuza muri vy'abanyamahanga mu bisiga ngaho iwacu nyene birahari gusa nti mu bitera intege mudufashe rero kugira ngo tushobore gushika aho twifuza gushika tunamenyesha ko kandi aba diaspora uzokwifuza kuza ngaha mu Burundi agashaka umutekano kuye ndahari kandi sijeje nyene tanga Instagram yawe cyangwa WhatsApp yawe WhatsApp yanje none umva ko gutora gute bazoza kwa Star Boy ngo dujya umuntu ari kutanze direct wewe ari kuna batu banani ugopaga kunyandikiye bazofatinya kunyandikira mugabo ufise nimero yawe ni fresh okay nimero yanje ni 68 850 004 850 004 68 850 004 muje muri page yanje ya Facebook ni wandika Chris Mames ihera ngaho nyene niyo. Okay, mani kweza kile washoye kudoa mwanya. Merci beaucoup. Okay, on the mic. Call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in town, Mr. Abubeshi, Mr. Home, Mr. Rift, Mr. Kimararungu, all the way from Burundi, Mr. Rift, all the way from Burundi. I am the #1 presenter, like to support everybody now. Don't forget. What you want me to be is not what I am. Instead, I am what my God want me to be. Okay? Imani bazagire cyane mwese mudukurikirana, murazi kutubakunda cyane. I'm Star Boy.